n'utankuye ibirato ngo mbone amabavu ntaturitse kuva ku munsi wa mbere ngize Muyinga Cankuzo ko naraye kuri centre mu Cankuzo mbangize ibirometero 60 n'amaguru umunsi umwe. Byabaye ngombwa yuko ngenda ijoro risumba n'iryo ntangenda ndi muhira. Jewe nitwa Maniragaba Leonidas, naho mfise itazirano ntasiga kenshi nyuma nitwa Marose ko ndarengeje imyaka 30 ndagitwa ku banshiga amashuri yisumbuye maze imyaka 56 simike, nkaba maze imyaka 30 y'akazi nk'umwigisha murezi. Abanyeshuri benshi banzi nkunda kwankadra amakonkuru externe, nahavuye mba nk'umuhinga wavyo, ngasanga n'umwana ntigisha iyo haje konkuru aza kumbaza, ngasanga n'umuyobozi mushasha haje konkuru nshasha aza kumbaza bampanahanye. Nimara ikindyohera niyo mpaye n'umunyeshuri nigishe kera akanyimutsa amajambo namubwiye, ndahimbarirwa cyane gose. Aba yarakuze afite n'amabanga adasanzwe, mugamba ari amajambo nababwiye nk'impanuro, amajambo nababwiye ngenderwako birampimbara cyane gose, naje bikantera intege. Narakoze urugendo rudasanzwe, ndemeza ko rudasanzwe haba kuri jewe no ku bandi, nise Tour du Burundi pour l'éducation. Narutanguye itariki 14 hari ku wa gatanu 14 z'ukwezi kw'indwi umwaka nyene w'2023, narurangije novuga haciye iminsi 26. Jewe mu mutwe wanje nashyizemo yuko nzomera nkuca mu mabarabara aca ku mpera y'igihugu, nkumva ko nzungurutse ku buryo rero intara zimwe ntaziciyemwo izi ntara zisa n'iziri hagati zidakora ku mbibe z'igihugu nka Bururi, Mwaro, Muramvya, Gitega na Karusi. Izisiganya ziciyemwo mbure mu komine imwe cyangwa zitatu cyangwa zine bivanye na itinerary nihaye. Narukoze urwo rugendo numva nkeneye guterera mu kubaho kw'isi gusumba uko nahora nterera. Haniniya harimwo gukunda icyuri, gukunda uwuri. Narukoze nk'umurundi, narukoze nk'umuntu abaho umusitwaye du monde, narukoze nk'umurezi. Kavuga none jewe kumengo namaze bito kwigisha iyo wize n'umengo ntibikwiye. Nkavuga nti nyabona numva nokora ikogwa kigaragara cyotuma notanga ubutumwa burengeye bwa butumwa nahora ntanga mu ishuri nk'umurezi. Narumvise yuko ya myaka 30 maze numva umengo noyihimbaza nk'isabukuru, kikaba ari ikimenyetso cy'uko jewe nk'umurezi navyakiriye, atari uvyakira gusa ndabikunda. Je nkavuga nti nyabuna urugendo rwitiriye indero, kandi je nirimbure nanje nirimbure wa mwanya hajya iwubire nakajyo kwirimbura uti nari gukora iki, nokoze iki, nze nkora iki, sinokubesha. N'utankuye ibirato ngo mbone amabavu ntaturitse kuva ku munsi wa mbere ngize Muyinga Cankuzo ko naraye kuri centre mu Cankuzo mbangize ibirometero 60 n'amaguru umunsi umwe. Nashitse 3:30 mu Cankuzo, amabavu yashiye avyimba kuko rwa rugendo rurerure ntamenyereye n'ikaburimbi yaho inkomabuye manini. Ariko navuze nti sinsiba, uko ngenda y'amabavu akameneka, nkasanga ibihimba vyose by'ikirenge, amano yose yavyimvye hajemo n'amaraso, nkagenda hengekeza buke buke, nkavuga nti nuhugumye ibanga. Naho harimo ubutumwa nk'umurezi, mbwira abaregwa, mbwira n'abandi barundi bose n'abandi banyumva bumva ururimi nkoresha, yuko kugumya ibanga ari ingenzi. Ntawe mpamagariye kwiyahura, ariko ntibumve bigoye
ntibumve biyega gato wace baduhoka kwibanga kandi ihangiro ritahindutse. Turabaho imyaka 10, 20, 30, 50 Uburundi tubuzi kwibarabara gusa tuhama ducako. Je narashatsire kubucamwo ndabugendere ndabubone ibibugize bya bindi kama turaba ama video ama filme documentaire y'Iburaya dusa ndabi uko nkumbure mu Burundi hatereho vyinshi vyiza vyohimbara gusumba nkumbure n'ama documentaire tubona y'Iburaya. Amahoro nashaka kubamwo no guterera narayabonye muti gute narabonye kuko byabaye ngombwa yuko ngenda ijoro risumba n'iryo ntangenda ndi muhira saa 3 saa 4 saa 5 y'ijoro ngaca ahantu ntazi. Narabonye kandi urukundo nukuri urukundo nabonye ntabwo nari niteze. Urukundo nabonye rugaragarira mu kunyereka inzira. Urukundo rugaragarira mu kuntwaza isakoshi. Urukundo rugaragarira mu bantu bambarira ngo banyunguruze naho nagira ingwane yo kubumvisha yuko je ndi mu rugendo rw'amaguru ntakiriye lift yabo. Urukundo rwagaragariye mu bantu bafashije bakampa amazi uburyo ubucanga ubundi. Je narimenyereye umuntu afasha umusabye, semenyereye yuko umuntu yiyumvira gufasha umuntu ataciye mu bajije ataciye mu musabye. Nukuri icyo nakibonye. Narabonye kandi yuko mu Burundi hariho ibibanza bibereye ijisho ubu biha agaciro gusumba byohamagara ingenzi nkumbure n'ubutunzi bukisunura gusumba uko bwahora. Ikindi nufata n'ahantu naciye hamwe honyene mu minsi 26 ahantu hamwe honyene harageze igihe ndatikaburimbi igeze mu kibira ca Bukinanyana ncamwe ibarabara mu nzira. Nukuri aho nagize ingorane y'ubwoba guca mu kibira ntenda hazi. Guca mu kibira je nyene mu nzira isanzwe ahantu hugaye n'ikibira cyane yakoba kandi bambare yuko ndiko nurira umusozi wa Twinyoni. Nize muri geography ntawuzi nabona nguma nduga induguta nyinshi yandenga ntazi ko ndiko nduga Twinyoni. Nsohotse abo naciye ko ntivyampimbaye kuko bamfashe kumengo ndumugizi wa nabi nje guhunganya umutekano. Ndabaha impapuro zingenga nafise na nyinshi ariko bakaziha insiguro bakayifata ukundi ku buryo muri commune Kabarore intara ya Kayanza zone Rugazi nukuri baramfashe nko kuva saa 10 gushika nka saa 1 y'ijoro. Ntorohewe bose babaza ibibazo bafata kumengo naje gutoba umutekano. Nagize amahigwe hariye ho chef de zone afotora impapuro zanje akazirungikira mu stanteri wa Kabarore akacavuga ati mureke agende baramusinyiye. Bica bituma nakindaro aho nyene sinabandanya iyo nariye kurara nkuko vyari biri niho honyene naraye aho ntatekanije. Ndumva yuko mpeje go rugendo aya mahoro nabonye ngiye kuyaterera gusumba. Urukundo nabonye mu bantu ngiye kuterera gusumba. Ubona ko naronse inshuti nyinshi ubu bantu bambara kwaza bakundamutsa bavuye mu Cibitoke bavuye mu Rumonge ariko mpamagara n'abandi yuko koko bakundana kurusha bagira ibimenyetso byo gukundana kugira undi wese yoroherwa.